twitavye ubutumire rero twaserukiye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, tukaba rero dutanguye kubakeza, dukeza Uburundi, dukeza Abarundi, ariko dukeza cane cane Diocese nkuru ya Bujumbura iramutse iramura kuri uno musi abasaserdoti n'abandi batiwe mu bice bitandukanye vy'iryo banga. Uku kuntu rero Imana yitoreye abantu yishakiye ikabashira imbere y'abandi, atari uko barusha abandi ubutore canke agateka, ubwenge n'ijunja, ariko ikabahitamwo kubagira indongozi, niko Imana isanzwe ikora. Twebwe indongozi z'igihugu cy'u Burundi twarabizirikanye, twongera turanabitahura, ari naco catumye dusubiza Imana ikibanza n'iteka yamanye mu gihugu cacu cy'u Burundi, mu kwisha imbere muri vyose na hose, duhereye kwibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu cy'u Burundi. Banyakubahwa mwese batumire bahire, ndashimiye cyane Eklezia Katolika, n'umuryango w'abemera, ni ikoraniro ry'abemera Imana. Turayishimiye rero kuko yashimye gutumira indongozi z'igihugu ngo dusangire bino vyiza. Turakeje kandi abayirongoye bareze bakarera bakuza no musi bakaba baramuye. Tubakeje tukiriko kuko mwaratahuye wamwibutsa ngo ushaka iteka araritekerera. Turemera kandi turemanga ko mudahengeshanya gukora ibikora inka mu bisata bitandukanye, kandi ntidukekeranya ko mutazodohoka kuri uwo mutima, na cane cane ko mukorera Imana. Na kare Abarundi barayamaze gusaba umwiza mugasa, umwiza nawe dusaba ni Imana mushobora vyose. Iruhande rero kugaragaza akanyamuneza no gushima, mu nkundire mbashikirize ijambo nyamukuru twarungikanywe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Basaserdoti muhejeje kwatirwa, turabakeje mu mabanga mashasha ahambaye muhejeje kwemanga no kugabana. Ibanga mwahawe sirisanzwe, kuko ryabagize abavyeyi b'igihugu kinini. Nimuhimbarwe rero bavukanyi, kuko kuva ubu tuzobahamagara patiri, nukuvuga ngo data, nukuvuga ngo papa, nukuvuga ngo umuvyeyi. N'amabanga rero ahambaye, ivyo navyo bikaba atari katabonwa na bose, kuko mwatowe muri benshi, ariko muri abo benshi Imana ibashira imbere kubwo gushaka kwayo. Mutanguye ubutumwa mu gihe Burundi buhejeje kuronka indongozi nshasha zivuye mu matora. Tuziye rimwe rero, haba mwebwe mutanguye ubutumwa cyangwa indongozi nshasha zatowe muri aya matora, tuziye rimwe mu murima w'Imana, kandi ibi sigihamana na gato. Mu gihe ubutumwa mugiye kurangura bushingiye ku kumenyesha inkuru nziza aboro, kunga imitima yavunitse, kumenyesha ababoshwe ko babohowe, abahumye ko bahumutse, abacinyijwe ko babohowe, kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama, niko indongozi zishasha z'u Burundi nazo zishira imbere gufasha aboro kuva mu bukene, kuremesha ibiganiro kugira ngo imitima y'abahamutse kubera injyane zaciye mu Burundi itekane, no gufasha guhindura ingendo Abarundi banyoshwe n'ingeso zisubiza inyuma igihugu cacu cy'u Burundi. Mu gihe mwebwe muzorondera kwigisha abantu nk'abahanuzi, kurongora abo mujejwe
nk'abami no gutagatifuza igihugu c'Imana nka Yesu we yabaye umusaseredoti mukuru akura bose. Natwe nk'indongozi dushaka kwigisha abarundi ingene bo kwiteza imbere, kurongora abarundi tubanywanisha kandi tubatunganiriza. Murumva rero ko ubutumwa mujejwe ko bufitanye isano n'ivy'abene gihugu biteze no ku ndongozi zabo. Yesu yaratwigishije ko umuntu atabeshwaho n'indya gusa, abeshwaho kandi n'ijambo ry'Imana. Ekleziya nayo iratwigisha biciye mu nyandiko Papa Paulo wa gatandatu yasohoye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 967, avuga ko ahandugurura twamugina iterambere ari ryo zina rishasha ry'amahoro. Bisigura yuko twese atanumwe avuyemwo twobwirizwa kugwanya ubukene n'akarenganyo, ari navyo bibuza umuntu gutera imbere, kuko ari bwo buryo burashe bwo guharanira no kuremesha amahoro. Muri iyo nyandiko kandi Papa Paulo wa gatandatu yigisha ko umuntu kugira ngo ashike mu bigero Imana yamugeneye, yongera abeho gushika mu zabukuru, akenera gutera imbere wese. Avuze wese rero hari gutera imbere ku mubiri, ku mutima, gutera imbere mu bwenge, gutera imbere mu mico n'imigenzo, gutera imbere no mu gutunganirizwa nyene, hamwe no gutera imbere mu biruhurira umutwe no mu butunzi. Leta y'u Burundi irashima cyane ingene Kiliziya Katolika yavyitwararitse cyane cyane mu gushira imbere ibikorwa vy'iterambere, haba mu kubaka amashure, mu kubaka n'izindi nyubakwa z'iterambere rusangi n'ibindi bikorwa biteza imbere abene gihugu. Tuvuye ku basaseredoti, twagomba tubwire n'abahereza nkuka bashasha n'ibisongerezi vyabo ko twifuza ko amaparuwase mugiye gukoramo ubutumwa yoba koko amayogi y'iterambere ry'abene gihugu. Turazi ko muciye ubwenge, turasavye rero mukoresha ubwo bwenge n'ububasha Imana yabahaye mu kwigisha ibiteza imbere abakristo mugiye gushingwa, maze ibigega bibogaboge ku maparuwase no mu micungararo yaho. Twifuza ko abaje iwanyu batoharonka amasakaramentu gusa, bokwama nyabo n'abahasanga n'amasaka, kandi abakristo bakama bafise ivyo bashikanira Imana n'ivyo basigarana. Nimwateza imbere abakristo, amaparuwase yanyu rero azotera imbere.